uca ukunda ukongera ugakundwa. wa wundi ati kankundi yewe twikundanire Yego nyene kankundi yewe turagumbiriye Josiane babagenzi dufise badukunda ba vrai muri iyi sinigwa ndabisubira. urabona ukunye nuko mwumve yuko Kikiyambi namwe kibashikire mwese abakunzi banje Nitwo bavuga abakunzi nitwo ba bamara, Josiane yego. abakunzi bacu abadukunda bakadukundira n'abacu Yego. mwumve ko tubagumbiriye Yabi. urukundo ni ikintu kiri très important Cyane mu gose. buzima Cyane. bituma twavansa Mm. bigatuma duhagarara bigatuma wiyumva urema. turabakunda Bakunzi ba Asia Vibe TV, amahoro neza, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye. Uno munsi turagarutse, mwaduheruka kera turi babiri. yego natwe baherukana mwaka Ibadi umwaka wose, umwaka mwiza mama. twari ko turitaza Umwaka mwiza. twese Umwaka mwiza namwe abakunzi ba Asia Vibe TV, mubandanya muba benshi mudushigikira, n'ubu mubandanya muba benshi kugira ngo twese tugume duhana iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Nuko rero twagarutse bakavuzi uno munsi, mbega tuvuga iki mama nyishu, tuvuga iki? uno munsi turi mu minsi abantu benshi bavuga ibintu ngo Sefarani. iyo sevarani no rero Yego. irabiciye bigacika hano aho dushyitse Okay. Mu kwa mbere twahora muri bonane na Mu bunane Noel, na Noheli. ubu rero twimukiye muri Saint Valentin. Uya uvuga mu tomoro Saint Valentin. reka twivugire iby'urukundo bashe mbona ko turi munsi ya ca giti Twambaye rouge. Twambaye rouge. twavyambariye Ego. ahego tuje kuvugana ku by'urukundo Yego. tuje kuvugana ku by'urukundo muri rusange Ego. ku by'urukundo nk'abantu bari ku isi mugabo ku by'urukundo cane cane nk'abakiristo Nk'abakristo. Yego. Ego. kubera ko hariho abantu babyitiranya bakitiranya iyi ndwi bakitiranya uyu munsi w'itariki 14 z'ukwa kabiri nk'uko umengo bararekuriwe gukora amakosa yose batakoze umwaka wose Ego. ngo nukuwuhimbara Yego. mutubabarire uyu munsi turaje kuvugana ku rukundo nyago mbejo wari utwo hariho inkundo nyinshi Reka nce ndagutera inkuru. Nabonye agasitati mu gatondo ngo ni kubera ko Saint Valentin zose zama zishika ngo ntagire umukunzi. yewe mama nisho ngo naramba acagenda ngo nuwo nari mvise ngo acagenda. Nturumva rero ntuwosi gwawe nturarindira uronke gwawe. canke uyo muntu hariho ibindi bintu yegisija kuri sevara Oya, ahubwo namubwiye nti baba babonye ko batari mu rukundo rwa vrai, bakaca barigira yatwenze yacemwa ngo amen ntibaca barigira kugira ntibaguteshe umwanya. Urumva ni byinshi byose birashoboka ntawe ubizi. rero mushima twabikenyereye twavyambariye Yego. kugira ngo negeye n'ikincika ndafise n'akantu kaza karaza karagiwe Kandi uyu mwaka naravye ko ari ugukenyera. bikaze Uyu mwaka no gukenyera ni ugukenyera zikaguma tugakerebuka cyane cyane. Utu urukundo rero abatabizi ko bashyiraho akagozi menye ko ni ugushaka akagozi zikaguma nibyo. rero tuje kuvugana ku rukundo urukundo muri rusange urukundo nk'abakristo Yego. jewe bugiye nasanze ubuzima tubayemwo ubundi abakristo twari dukwiye gusoma bibiliya cyane kubera ko ibintu vyose tubayemwo uzobisanga muri kirya gitabo Vyibereye je ndacubaha namwe mbwira nti jewe iki gitabo ndacubaha nkacubahiriza. rero no munsi sinashatse kukizana kugira ngo badahava biyumvira bati tuje kubabwira ijambo ry'Imana ni kuwa gatatu kandi naryo aba ari ukundi kuntu bimeze ntiba bimeze gutya. Rero urumva nitwaje kano kantu kugira ngo ndababwire ku basomyi ba Bibiliya n'abatakunda kuyisoma bace bagenda bayirondere basome barabe ko tutabahenze inkomoko ya byose imvo n'imvano. Ubwo rukundo mbega rwavuye mbega ubwo rukundo tuvuga turarufise ubaza ko turufise gajo ushize muri filozofi psychology na byari turarufise nyine
nyamwana asanze ataba Imana ko ari urukundo akaba ari data wacu nukuri kandi yaduhaye ibyo ifise ntago dufise tugiye kubiraba hanyuma nje ntunyishura uraza kwishura niwasanga nguzuye amina muri komante ariko ugasanga ntiguzuye uca uraba wenyegere nibyo tuje rero kuvugana wenyegeze usubire uvomere reka uravomererwa urabagarikwa tuje rero kuvugana ku rukundo mutora agatebe tuvugane ku rukundo tubiyage na babandi mwiyita abandi mu rukundo muze mwumve ko by'ukuri mururimwo canke babasuka canke bari ku ruhande batarashikana aya maguru yose canke babasuka ariko guhenda birabaho mpore none nk'umuntu ushaka gusanga arabwiye Josiane akamubwira ati ndagukunda agaca kubita ikorosi hajya mamanyisha aho yicaye ngo ndagukunda kandi bose akababwira za nkundo rumwe twavuze muri zimwe nyinshi abo kuri WhatsApp ntitwabavuze nabo kuri Facebook no kuri Twitter na Instagram no bose umwe wese yagiye aramubwira nababwiye rero uyu munsi ndafise akantu kuri pe turaza kuvugana ku rukundo mugabo cyane cyane turaza guhagarara cyane kuri couple kububakana kuko jewe niko rukundo kuko igituma zige zindi nkundo ndazicako ariko ntituzitebako mugabo kububakanye kubera ko novuga ngo nigo rukundo nemera baba babishize ahabona ku bantu babiri badasangiye ibitsina uko reka tuvugane ukuri ubu zirya zindi nkundo ntiziriko zirabentereza ubunya barenterese na umbona rero jewe barya abo nemera n'abantu bamaze n'ukuri kubishitsa kubibamwo imbere y'umuryango imbere y'abantu imbere y'abagenzi imbere y'amategeko imbere ya patiri ya pasitori canke ya shehe barya nibo nje ngo duhagarare ko rwose kugira ngo nabo barabe ko by'ukuri mbega barashitse aho hantu ho kuvuga urwo rukundo rero twasanze bibiliya iratwereka neza ubwoko bw'inkundo urumva hari inkundo nyinshi hariho urukundo hagati y'abagenzi nkuko kwa Josiane yego je turakunda ndetse kubitse ko dukundana rwose naho twavuze ngo ntari hari n'ukuri turakunda jewe nakunda numiwe burya unyihakana imbere y'abantu jewe babyumva rero urwo rukundo hagati y'abagenzi navuze turaza turababwira bumve ko by'ukuri urwo rukundo muri bibiliya rurimo rero ni ikintu jewe abantu barakunda gukinisha urwo ico kintu ni ikintu ubundi twari dukwiye kubaha cyane urwo rukundo rero muri Yohani 11:3 haravuga ngo bashiki biwe batuma kuri Yesu ngo wa wundi ukunda aragwaye abo bashiki biwe bari bande mbere Mariya na Marita batumye kuri Yesu baramutuma ko bati wa wundi ukunda aragwaye no kuvuga ntibamutumye ko ngo kumwe bahora bavuga ngo mwigisha cyangwa ngo mwami oya bamutumye ko nk'umugenzi bari bazi yuko ego na karahari na nakarahari kandi bumva uramaze kubona urabona nk'ubunya nk'umukuru w'umutumba yumba kumi urumva nk'umukuru w'umutumba ageze ko ari umukuru w'umutumba agaca bari n'umugenzi wawe umva kuja kumusaba ijambo biroroshe urishikira uratora agatelefone ati ni sawa uri hafi nze ariko ba wundi batari basanzwe ari abagenzi arinda gukoresha diplomasi nyinshi urumva rero nabo ntibari bamutabaje gusa bisanzwe nk'abantu barengana ariko bari bamutabaje nk'umukunzi urumva yuko na bibiliya iratwereka yuko urwo rukundo rw'abagenzi ruhari sibyo rero John hamwe rero nakubaza mbega wibaza ko turufise yego je ndazi ko mfise abantu n'ukuri b'abagenzi bankunda ni ukuvuga urabona uko nyene uvuze ati ntibiyumviriye abandi kandi Yezu bamutumye ko nk'umukunzi ndazi ko hariyo umuntu ashobora kumvugisha kuko azi yuko dukundana kandi akankenera muri vya bihe tugasubira vya bihe bigoye nkabona abaye arondeye jewe aho rero je ntihone mumbabariye vrema bagenzi banje jewe urampa ikado canke tugasanga canke tukanywana ngabo wa wundi andondera mu bihe bigoye niwe mbona ko by'ukuri ari umukunzi wanje cyane kuko abanyiyumviriye ko hari icyo nshobora kumumarira muri uyo mwanya cyane cyane abagufitiye confiance
bakoreye ako kantu rero Josiane arakavuze ni ukuri nanje mu mbabare ndabivuga hariho abantu badukunda kubera yuko badusumba sinzi kuvyumva yego ni ukuvuga ngo uriya muntu ndamusumba donc ndexerça kuri we pouvoir runaka wowe ugaca wibesha ngo baragukunda nawe ni kubera iki oya hari ikintu kiri muri we yumva afise uburenganzira kuri wewe bigatuma rero akugirira bya bintu hariho n'abandi badukunda kubera yuko birameze neza ninaja kwa Josiane nkamubwira yuko abana bashonje arampa ikiro c'ibiharage umunsi shahoze wihende nze ndabibura basha ngo yarahindutse sie nkuru ngo asigaye yishima murabona umva ugasanga uko kuntu abo bantu barahari hariho none babandi badukunda akakuba naho abazi yuko ico kintu gikeneye amafaranga ntayo ufise umuha mugabo akumva ni wewe nshuti yo mugumbira akumva ni wewe bakadukunda mu gihe tutariko turera ivyamwa donc ataco turiko urabona hariho wa mugenzi uvuga ati yo Josiane asigaye ari deja hantu bacanze oyo ugaca uzonyuka ugaca bagoye kugira ngo n'umugenzi wanje kubera yuko waronse promotion ni kuvuga ngo tu es une fierté mu bisanzwe mugabo muri wa mwanya uteye isoni ntazopfa avuze ko akuzi oya reka akuzi he rero abo turabihojeje twavuze ngo umwe wese agenda arakosora turagumbiriye Josiane babagenzi dufise ba vrai muri iyi sinigwa ndabisubira urabona ukunye nuko mwumve yuko namwe kibashikire mwese abakunzi banje abakunzi ba Josiane abakunzi bacu abadukunda bakadukundira n'abacu mwumve ko tubagumbiriye urukundo ni ikintu kiri très important mu buzima bituma twavansa bigatuma duhagarara bigatuma wiyumva urema turabakunda ubwo rero urukundo rwa mbere urukundo rero rugira kabiri ni urukundo hagati y'abanyamiryango nabwo urwo rukundo rurahari yego umva umunyamuryango wawe aratandukanye n'umugenzi wawe rwose sibyo kubera ko umugenzi wawe waramuhawe ntimusangiye amaraso usibye ko umunyamuryango arashobora guhinduka akaba umugenzi cyangwa umugenzi ntashaka umunyamuryango ko amaraso ni kintu mugabo umunyamuryango arashobora guhinduka akaba umugenzi erega bagiye bambere ejo gituma bari très important abagenzi ukuvuga ngo ni choix arashwazisa kukugumya cyangwa guterera hanze y'ubuzima bwiwe mugabo no kuvuga ngo umuryango nta choix dufise urumva wisangamo urimwo wisangamo ariko rero no mu banyamuryango bacu turashobora gukuramwo abagenzi sivyo mugabo rero n'urwo rukundo rwo mu muryango nabwo nyene muri Bibiliya aricyo batubwira mu Baroma 12:10 haravuga ngo kuko gukunda bene data ngo kuvyo gukunda bene data mukundane gose barinze batubwira ngo dukundane gose dukurumva hamwe naza quelque part gose akantu yego ako ka gose burya barasanze hari igituma pana gukundana kuyayemba uri n'umukuzine ngurumva naka gatangura mukundane gose ngo kuvyicubahiro umuntu wese ashira imbere mugenzi aya naje twagomba kuvugana twumve ko tubifise cya kibazo wambaza rero ndahaye ndafata yari none verite nari nayiteguye kandi wari wabimbwiye nakubwiye nti no musi twaje tuje ngo kuvyicubahiro surtout ngo umuntu wese abanza ashira imbere mugenzi wiwe wa undi ati mukama fasha bw'umuntu aharanira amahoro nabyo twashoboye ko hari imfura hakaba basamuragwa hakaba ariko ubundi la pureté y'urukundo byategerezwa kumera uko turiko turavyumva
turavyumva imbere aha turiko turavuga ku bakiriso sivyo ko turavuga ku bakiriso hama twagiye hariho urukundo hagati y'abantu badasangiye ibitsina abantu b'Imana aka kantu twarakavuze turanakagarutse cyane ivyo bintu murimo ngo vya copinage pole babyitiranye ni ukuri ntaho bisa bisaniye n'ibi bintu za muru sikorere hariho za muru primaire na za muru secondaire na za muru universitaire na za muru stage professionnel izo zose muzireke entre collègues urabyumva izo zose muzireke nababwiye nk'abakristo urukundo twemera n'abafiance ni abantu babiri bamaze kuvuga ati je ndahisemo Josiane bafashe ingingo tugiye gutambuka muri katolika bari bajya bamaze kwiyandikisha n'ahandi baba yego nyene n'ahandi aguza muraturisha n'ahandi uragenda ukamubaza mwavyemeye muca mufatana mugaca mugenda kubimenyesha pasteur twebwe twatanguye urugendo pasteur akabaza ati intama zanje abana banje batanguye urugendo akabashira mu maboko y'Imana akabashira mu gisabisho kubera ko n'urugendo rutoroshe n'urugendo rutoroshe uravye nabi ushobora kuvyica uravye nabi ushobora nyene konona ibintu rero iyi verse ndayikubisoma yayisomye wamyeona inona veti jeni wabintaye kati ube wa mukunzi wanje ndagufatira umwana nyinshi wayihe umukunzi waje nyinshi ndabivuga mama sije navyanditse abantu b'Imana kandi n'uyu yaho yase kugisoma yambwiye ko kijya gitabone ngo aracuba ndanacemera imigani 5:19 na 20 haravuga ngo nk'impongokazi y'urukundo n'ingeregere y'igikundiro amabere yiwe akubumbe ibihe vyose kandi wame uhimbagwa n'urukundo rwiwe niki cotumaga mwana wanje uhimbagwa n'umugore w'icigenzi ukagwa mu gikiriza c'utari uwawe tagasubiremo ukagwa mu gikiriza c'utari uwawe bandanye twavuze rero ngo ngaha tuje kwahagarara mwabyumvise mwavamo ngo tuko turavuga iyi ni Bibiliya tuja muri Bibiliya uminyuze ucuza muri commentaire umbwiye imigani 5:19-20 haravuga ngo nk'impongokazi y'urukundo n'ingeregere y'igikundiro amabere yiwe akubumbe ibihe vyose ntabyo kwikika mu apana ataronkwa iyo yamaze kugira ngo yumva arigawe yamaze kwiyonkereza 4-5 ugacitangura kumuraba ngo urumva ngo urabona ugaja kurondera ayahagaze idea waruguyemo restaurant gumamwo aha rero naho turiko turabivuga dutwenga oya ntibitwengete ye baba we irakaze niba waramaze kurugwamo ishesheti zikaba ishesheti uzinezerere mais tu dois rester muri kiriya kibanza hajya nyene rero si c'est valable wawuhimbaje nani ko daboro hari ibintu mwiyaye bitari nabyo yego bashashe ubwo rero nibwo rukundo waje kuvugana uyu munsi nk'abakirisu kandi ndayivuga nigendereje babanyisha nakarayimeze nka wa wundi jewe hari imigani y'ikirundi itajanye n'imigani yo muri Bibiliya kandi umwongo umwe nyimba ngugirane nta nivyo novuga kandi baca bavyapika neza imfizi ngo ntigirane ibyo byose je nta byo kubaka no gusohoka mu kanwa kubera iyo si imigani yanditswe muri Bibiliya ariko mwayumvise ingene bivuga iyo umugani wo muri Bibiliya yego umugani wo muri Bibiliya ngo akubumbe ibihe vyose ngo kandi wamuhimbagwa n'urukundo rwiwe ngo niki cotumaga mwana
wanje uhimbagwa n'umugore w'icigenzi umviriza rero ikibabaje yagashizeko mwana wanje niba ngo abivuganye urukundo abivuganye imbabazi abivuganye impukwe kandi wumvise umugore w'icigenzi ni ukuvuga ko umugore w'icigenze abaho. Reka mbaze abanywanyi bayo mbega ujya mugendana n'umugore nyabaho mbaza mwahuriye muhurira kuki musangiye iki bamuzi gute umugambi wawe nuwahe muzogerahe muriko mujahe agufasha iki kubera ubundi ujya wundi muntu aje kuba umufasha kandi ngo umugozi wa babiri urakomera uraramba ntucika vuba none wowe uri kurabiraba uwo muntu aje kuba umufasha kandi usanze ufite umugufasha kabata wabonye rero ko hava wemera ko rwa rukundo tuyigire cyane tuyireke ni kuyigira mugabo abavyemerewe muyigire neza muyigire mukuri urumva nk'ubu nka je mama nyishu nyene nkaha nyene hanyuma wa mukunzi wanje nyishu ndamugumbire nitwenge emwe nuko mugabo birakomeye tuko bivuga dutwenga ariko c'est très important birakomeye kugira ngo isi itotahare kugira ngo rwa rukundo rwanyu natwe tutarufise tugoge kuko nibyo biba bimeze neza ngasanga Josiane birameze neza urashobora kuba wamuhaye kugafana agaca avuga ati shamba manyisho agaca yiwa ko mamanyisho atawe akamuguri agaca amamagara ati ngo shamba manyisho dusange kubera ko umva uba wabitanganye rwa rukundo uba wabitanganye ubugwaneza kandi nanjye mba nabyakiriye nezerewe bivuye hahandi nizeye hanyuma n'abana bagaca bamererwa neza quand maman et papa vont bien et nous aussi nous allons bien ubisanzwe nuko bimeze none papa et maman vous allez bien nikubaza est-ce que ça va canke ni bya bindi bya wavuze ngo umwe wese arishura nukuri tugire twisuzume twirabe cyako vy'ukuri mbega ivyo bintu turimwo nivyo yego canke nivyo twibwira gusa rero mu bisanzwe umugore n'umugabo biyo mu vy'ukuri bakwiye gutunga izi nkundo zose twavuze yego ni ukuvuga barakeneye rwa rukundo rw'abagenzi nico gituma twabihereye kubivuga barakenera rwa rukundo rw'abanyamuryango kuko baramaze kuba umuryango n'umuntu umwe sivyo hama kandi bakeneye rwa rukundo propre rumwe rw'abantu bubakanye rero mes chers amis muri mu makupure ça va très bien abo bimeze neza tuguma tuvuga abo byagoye reka turiko turibariza neza ça va très bien tubwire ça va très bien izo nkundo kumengo ni nyinshi ziraremeye uwogira zibiri mbega ibyo gukunda igihugu ntizagiyemo ibyo gukunda igihugu no gukunda akazi nazo ntihaziriwe twavutse tujye n'izarimo mugabo niwe wamara gukunda umugenzi wawe umukundira ngaha erega ubukunzi igihugu kuko niwe mukunda ukamushyira muri ambiance nziza acaja ku kazi ameze neza wowe ntagihe wajya ku ishuri migishaka bakubita bugaca muvuga ngo baraye barashwara mbe bijya twabikura ntumbaze kandi mugabo n'ubu baraye bamubwiye nabi erega nyine ntabwo ushobora gukunda igihugu erega igihugu nitwe tukigize utakunze umunyagihugu ntabwo ushobora gukunda igihugu kandi uhera mu nzu yego nye birakomeye ariko rero ntimwumva ko twivugishije tukavuga ngo izo nkundo zose ntibike jewe hariho urukundo rwa kane rero sasa ubwo jewe nisanga kandi ubwo umuntu wese yabwirizwa kwisanga rukomeye rwose gusumba ziriya zindi nkundo zose duhejeje kuvuga urwo rukundo ruvuga ngo urabona ni urwa kane rusumba zose imana ni rukundo urabyumva imana ni rukundo mu cyete cya mbere cya yohani 4:8 haravuga ngo udakundana ntazi imana kuko imana ari rukundo ntabyumvise udakundana ntazi imana kubera yuko imana ni rukundo ku 19 aho nyene
ikete cya mbere cya Yohana 4:19 haravuga ngo twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Ni cya kindi wari watanga ko nahereyeko rwo rukundo rwa kane twavuga rwa rundi rumwe ruruta zose, ngo udakundana ngo ntaba azi Imana, niko havuze ngo udakundana ntazi Imana kuko Imana ari rukundo. Ikete cya mbere aho nyene cya Yohana 4:19 hakavuga ngo twebwe tugira urukundo kuko ariyo yabanje kudukunda. Okay. Mu bisanzwe rero sivyo umuntu w'umukristo umukristo nkuko tubivuga abanza kubagara urukundo rwiwe akunda Imana. Aha rero nje kukwishura mwambaza ngo mbega gukunda igihugu umuntu twabivuze. Mu bisanzwe umukristo abanza kubagara urukundo rwiwe akunda Imana, hama akagira gute agakunda bagenzi biwe. sharonga urukundo akagira yaremye byose yakati. Ndaza kukubaza akaririmbo turirimbe nifaza kukavuga ntako nzi neza mugabo namaze kwiyumvira abigisha bakubagije utangura kwiyumvira inyishu sawa. Mariko 12:30-31 aravuga ngo kandi mukundishe uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose. Ngo irya kabiri ngiri mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda, nta rindi bwirizwa risumbayo. Abiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bongo yako mama imbere y'uko ndakuha mama nabanje kwiha mbwa wihaye basukana egari wihaga goma yihaguza oyabanza umviriza ndagasubiramo. Mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. mbwa sinoguha ntihaye jo mugabo sivyo ngo wabanje kwikunda hama mukunda après mugabo niwo mukunze nk'uko wikunda uko niba mukunze nk'uko wikunda basi mwari kugira 50-50 mukaronkera rimwe kandi mukaronka amangana. oya wawiyazi erega ntiyatubwiye ngo wegereze oya yavuze ngo nk'uko wikunda birangana uko namangana. Murezi rero igituma navuze ngo nta rukundo dufise nagomba ngo dusabe umukama adushoboze kubera nimba yarabivuze yarezi ko ashobora kubidushoborera. Nibyo sivyo yego rero nico gituma navuze ngo umwe wese ariyumvira, umwe wese ari kontorora kazima Imana idukunda nabo byase yabakunda nimwihebure. Oya ntabyo kwihebura kuko bikaze dushaka kandi sinje kuvyorosha birakaze nyene ahubwo dushaka ngo uvyumve hama kubera rega ngo abantu bishwe no kutamenya cyane. Wari gogenda wibabura ari abantu agenda ngo je ndakundana wowe urakundana ariko wangu urifana ugaje kwibwira Josiane nana wowe gurifana ugaje kumubwira Josiane ngo nigurifana nene kubera iki wayingurira ugaje kubwira Josiane mugabo gacugenda uribabura ku bantu ngo urakunda bongo yako. Hari rero urumva kandi ucuguma muri ivyo ugacuguma ukora ibikorwa bitagira impera kubera iki utamenye kwa rukundo. Reka ndaruvuge ngene meze niho ndangiriza no kuri pe cyo turirimba twitahire tugende gufeta. Mu Bikorinto igitabo cya mbere cya Bikorinto 13:3 kumanuka aravuga ngo kandi naho notanga ibyanje byose ngo ngaburire aboro kandi naho notanga umubiri wanje ngo nturigwe ariko ntagira urukundo ntacyo byoma. Ibaze kugera kuri stade yo gutanga umubiri wawe ariko wawutanze ntibabuze umuduga ntibabuze umwana uko umwana wava wiyumvira ngo nzoronka bavuze wewe nyene en personne naho wogera ku rwego rwo kwitanga bakaguturira kubera jewe ariko ukaba utabikoranye urukundo zero. Ikaganye ko ndavuga je navyoroheje navuze agafana ari umuntu agukorera ikintu au vu de tout le monde kugira ngo abantu bose mubone ko ari umunyarukundo kandi umunyabikorwa ça fait zero. Abakristo urukundo rurihangana urukundo rugira neza urukundo ntirugira ishari urukundo ntigwihayagiza
ntigwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirurondera ibyago, ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bantu, ntirunezererwa ukugabitanya kw'abandi, ariko runezeranwa n'ukuri. Rurenza ko muri byose, rwizera byose, rwizigira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntaho rushira. nta bya bindi ngo byaheze. Ati mbega badusigaye tumeze nka ba bazungu amazi ati ngo je ne l'aime plus, moi je ne le sens pas. Yego kweli. nta wabyoroje plus ibyo wavuze bwa mbere byaraheze. nta yo bandugu bapenzi le 14 février bakunzi, mwabyumvise abaza ngo turakunda bakunzi. Genda rero mwisuze ngo urukundo rurihangana, urukundo rugira neza, rwemera byose, rurenga byose, urukundo ntiruhera. Kumbe ndacakaje aho nutanga ibyanjye byose kugira ngo ndabiha boro, ntafise urukundo ntacyo byomara. Iryo cumi rya kangahe? ntacyo batwumvise. Tubasubire. urukundo rurihangana, urukundo rugira neza, rwemera byose, rurinda byose, urukundo ntiruhera. Turabakunda cyane, gusa umwe wese agende yisuzume mbega by'ukuri mu mutima w'iwanyu, kubera dufite tendance yo guca tubisunikira hariya. Mbega mu mutima w'iwanyu harimwo urukundo. Uru rukundo twahereje ko rwa kane twavuze mu buryo bwimbitse, ariko mwumvise ko rwo rutwara za nkunda. Yego niho biva. Mbega urihangana ko wamukunze apima ibiro 200 uno musi akaba afite ijana, uramwihangana? Mbega ko mwahuye ashobora kugusohokana, ashobora kuguha Jean de poche ya 200,000, uyu munsi no gufungura akaba ari Imana impa, ruracariho na bibiri ya 200 ntaboneka. ubwo ntumwiriza ku marigara, uramwihanganira by'ukuri. Mbega wa mugenzi wawe ko byari bimeze neza ca gihe, uyu munsi bikaba byarakwancaraye, uramwihanganira? ngo guhanganira byewe urukundo. Umwami Yesu nama ndakwibariza uzonyereka umuntu arufise, ndamubaza ingene byagenze, kuko genda kwisabira akanje gakundo ndaza ahantu kagera kari limite, kari hatoyi, ariko mba numva ashaka gusa nawe, mba numva ashaka gusa na Kristo, mba numva ashaka gukunda biraryoha cyane, basha gukunda biraryoha. Ushaka kwibaza ego gukundwa ni sawa, mwa gukunda biraryoha. Hamubona umuntu ukunda umuntu umva ikintu ukuvuga ati no ni gisuma canje, ni gito cyane, sinzi ko muvyumva. Aravunitse ni gwanje, none twakote bavuga ngo cha mtu cha musove, donc cha mtu cha kwangu, mu Cyongereza ngo it's my wife, mine it's my gwanje Nairobi. Ukumva yene yuko nagasize kuri contact jewe nyene nawe ni gwanje ngo ni gwanje si gwanje. Turagomba rero mugende musuzume neza, murabe haracariho ibyiringiro. Imana yacu ni rukundo kandi Imana yashoboye. Turabagiriye agaklendeye, sibyo gajo? Aho babona biriko biranyiganyiga, ntugende kurondera pana mahene, ntugende kurondera abagenzi, ntugende kurondera, ufukame ubwire data ngo banyibukije ati babagore bambwiye ngo uri rukundo, kandi ntegerezwa kurukuri kandi nsa nawe, nanjye ndagomba kuba rukundo. Mu bundi kandi waye rukundo uca ukunda kongera ugakundwa. Wa wundi ati kankundi yewe twikundanire, yego nyene kankundi yewe.
turabakunda cyane Yego cyane. atabujyajya burimwo Turaduhimbawe. gusa turifuza kuduga Yego. tukagera kuri urwo rukundo tubwirwa na cya gitabo twemera twese Yego. shalom shalom Shalom. Umunsi mukuru mwiza wa Saint Valentin.